Absolutely. And yet, Absolutely. and yet it allows President Kagame to potentially stay in office until 2034, which would put him in office for a total of 34 years, more than a third of a century in a country that's a young democracy, a fragile democracy. Is that healthy for someone to be in power for a third of a century? First of all, let's not anticipate what the future will be in Rwanda. Second, I don't see what's wrong with staying in office. I think what we need to be worried about is what people do while in office. You know, for me and for many Rwandans, democracy is not about coming and going. It's about exactly what you do when you're in office. And again, it's a decision of the people. If they want any leader out of the office, it's their prerogative. Before we finish, we've talked a lot about human rights. Hello? Mwaramutse. Abandi nabo mwiriwe. Bivanye naho muherereye. Imana ibahezagire. Hano hari ikintu gato ngomba tuganire ku bintu biriko bibere buringa cyo byarabibereye buringa no biracabandanye no biracabandanye ibintu biriko bibere buringa by'amasoro i Burundi i Buringa n'ubu biriko biraba and tomorrow bizabandanya next again bizabandanya. Because iyo umuntu agomvye guha oya sinaraye neza sindaryama kuva hamwe njo egatwagaje hari ku mugoroba ubu naho ni mwijoro. Okay, ndakuyoboka we hano gitagatavuga ivy'icyongereza. You know, nejo bizabandana musaguma mumba amasoro n'abantu bazoguma bapfa muri ubwo buryo nyine because beshi muri ntabarigwa. Ni Burundi muri ntabarigwa. Ntabarigwa barigwa no kwamasatuwe. Yaba mwumva sometimes mwamwemera abantu babahanura rimwe na rimwe. Mwamwemera abantu babahanura. Sometimes. You know. Ndabose naho ndabihera bwa ndabivuga mu buryo bugoroye. Icambere ngomba kubereka hano. Ngomba kubabwira. Hari ikintu tugomba kubabwira Imana ikora n'Imana idakora no kwibwira ibintu vy'Imana ariko idakora hamwe n'Imana ikora. Reka ndababwira Imana ifasha uwifashije. Barundi Imana ifasha uwifashije. Utifashije ntuze bitegeye ko Imana iza gukora ibintu wicaye ngaho uvyagaraye. Ibaze iki kintu, think about it. Why? Kubera iki impamvu Amerika ikomeye? Why Israeli ikomeye? Why Burusiya bukomeye? Why kubera iki ibindi bihugu bikomeye bitinwa birizwe biriza abanyagihugu utabyataka ngo ugende uko nyene? Kubera iki? Ni kubera ko barinda umutekano w'abanyagihugu. Atari ngo barasenga bonyene, ngo barasenga vyonyene. Barondera n'ibigwanisho byo kurinda abanyagihugu babo. Kubera iki aho hakurya gatoya mu Rwanda, aho hakurya gatoya mu Rwanda, aho hakurya gatoya mu Rwanda,
kuba ari kati abantu bapfa kwivyonga bajyayo why hararizwe ntabwo bara ngo harinzwe n'Imana ubwayo bakomeje n'inzego z'umutekano bakomeza n'igisirikare ivy'Imana n'igisirikare akaba ari bibiri bijyana birindiweho ariko iwacu no muri Kongo iwacu no muri Kongo mana zima twakwigwiza kingira igihugu cacu mana ziga igihugu cacu rero mana twagusize imbere urabizi mana we ejo bundi nabone ngaho ngo Chris ndi ku mana hamagara pastor wo muri Kongo nawe ubwi batazi cyakora ngo ni tunasi batwe dusengera Burundi basengera Burundi for what nabwo Burundi buzokwigirwa nubwo bujyamo ngabo vuga ngo masize Imana imbere Burundi buzakingirwa na begane Gero sengu kugwa mushaka uhemereza Gero kubita amasengesho yose ushaka so uhereye ku Barundi hafi nka benshi abarundi benshi ntabwo mvuze bake nta nubwo mvuze bose abarundi benshi no kugeza ku bategetsi bacu bo hejuru umutekano ntubabaza kubaka igisirikare ntubabaza kubaka inzego z'umutekano ntubabaza ico babaza babaza ibikorane abarundi benshi muri mwebwe uwavuga iterambere mu mubona nk'umwasi uwavuga ibikorane mugena mugacumita imitwe uko mugira ibikorane niko n'inzara yinjira uko mugira ibikorane niko n'ubukene bwinjira uko mugira ibikorane ni nako n'ubwicane bwinjira hano hakavuze ngo twaraguhinyuye ko mwamenyuye genda mu Burundi turakiza ko dusenga Imana ejo bundi n'abantu muse minjiye gatumba wovuga waramenye ejo n'abantu minjiye mu gatumba nkabo ko mutabagwanije byagenze gute nibasize abantu 70 ingahe babakubisa wari urihewe Bawucungere igihugu baruri wowe ukunda igihugu baruri he wowe ufise inko baruri barinjiye barica barakeka baragenda iyo ngo yawe ikoresha iki buringa ejo mijo abantu ndugwe niba basokoyemo mwari muri ko muri gwamana nake ko muraramana kinzura banyuze kuri mpaka muvuga kirariro banyuze mu Rwanda banyuze muri Kongo ubwo bugoryi butuma mugoma yuko abantu bahora muzaguma muhonde kwa mpaka ivyo migira ngo mukunda igihugu mutagomba yuko abantu bavuga babatoze n'imitwe muzaguma muhonde kwa mpaka Imana ntabwo ikorana n'abantu bigize injiji Imana ikorana n'abanyabwenge listen nta muntu n'umwe akunda ikibiyo kibaye mu gihugu runaka ariko usamaye wapfa hapfuye n'abantu 5-6 n'ibigihombo ku gihugu hano harabuze ngo gutagira ngo ivy'ubwenge mwe mugira ivy'ubwenge abo binjira ngaho kubaryonga bacahe ko mwe mu bisubwenge mwe ko mufise ubwenge bigenda gutenga abantu binjire mu gihugu urimwo kandi hacungura umutekano bakica abantu bagasohoka wego ufise ubwenge bigenda gute dora ufise ubwenge kundusha bigenda gute abo binjire abantu bakarimbagura ntagire n'inkoho ngaho muvuga ngo mugwane nabo bigenda gute wego ufise ubwenge cyane kundusha gusobanura ibintu cyane kundusha listen hageze aho twege i Burundi
tubake inzego zikomeye ku mpande izarizo zose, dukomeze igisirikare, umutekano mu buryo bufatika. Hamutamuro ushobora kwinjira mu gihugu ngo atobe igihugu asohoka uko nyene, ariko bamwe mwiririmisha ngo intambara izohera mu rugo kwa runaka ngo iherereye iwe, nareko bariko birabo kumurira gusa. Listen, hari imvugo zibiri nakunze, imvugo zibiri nakunze, imvugo zibiri nakunze murazizi. Kisekedi igihe yariko aritoza yavuze ngo je ngo ningo ni mumara kuntora ngo zogenda ngire inama n'abadepite, niko yavuze. Nzogenda mbanze kugira inama n'abadepite, mbanze kubabaza. Tujya tuza mu Burundi, perezida wacu avuga ngo none ku Rwanda rwaduteye ngo tugire gute, nta kundi aho ni mu Burundi. Sije ndabivuga mwebwe yu nimba widi kiwerewe ni mwe mwabivuze. Wowe akiwerewerewe niwe baguteye uvuga ngo none ngire gute. Iyo ni video mwasohoye ntabwo ari je munayisohoye, mwebwe mwe mwayisohoye ngo none tugire dute kuko twatewe ubaraje badutera mu gatumba none tugire gute. Simwe mwabivuze mwebwe nyene ko mutari biwerewere kubera iki mutateye muvuga ngo none tugire dute. Simwe mwabivuze sijeho, mwe muri n'ubwenge, mugabo ubwo bwenge bwababwiye ngo none tugire gute. Nimi vyatari biwerewere nkuko no muntu areka navuga nga okay ndemera mbikiwerewe. Muco mujyabo kamurabe Kagame ivyavugiye mu nama muri Ethiopia, ivyavugiye mu Rwanda, nivyo yabwiye abanyamakuru b'abanyamerika. Yavuze ngo nihagira uwihenda kamera mu Rwanda nta ruhusha nzokugera asaba umuntu numwe, nani nzokwica. King man nivuko zitandukanye. Iwacu twavuze ngo none tugire gute, ubahaye inzira, ivyo uvuga baravyumva. Siniko mbwa yuko mufise intege nke, ivyo muvuga baravyumva. Hano hari ibigoryi biriko bivuga ngo kuvaho wavugiye ngo gatara kibe ngo mena gihinduka. Nzampindura ibimwe muri mega muri bigoryi nkuko ko nuza nigitekerezo ngo abafashe mutangura kuvuga nyine kwasaza. Reka rero mugume muhondwa. Uno musi nuwa bahamagara ngo hari kintu nubuye hano, akabahamagara ati ibindi bihugu na mu Rwanda kumvise abantu hari kwabo umutekano muke, hakaraba amakuru ziwumvise. Urashobora guhamagara inzego zo mutekano ukazibwira hari umupango numvise. Ariko mu Burundi ndubu navugana reka mpamagara abantu abo bakuru ndababwira ahantu numvise gutagenda neza, nta numwe apfa kwitavye mu Burundi. Bakubwira ngo uri kijuju, okay? Reka nkomeze kubika ijuju namwe mukomeze mubibonesha amaso mubibona munakomeza bikijuju. You know, urumva no muri Kongo ngo bazoza kwinda gukoresha inama, ariko Kagame bavuga ati ari ubu nyene jewe nibihenda ukantoba ndagutera kandi ndakwica. Avuga nta nimbabazi nta kigongwe, nta nimbabazi. Ubu niwe mugabo mwebwe barinjira bakica abantu mukamabo none tugire gute none tugire muguma muri tugire gute. Nta nubwo tubona muri ko barakomeza igisirikare, nta myitozo ya gisirikare ikomeye tubona, biba bigaragara ntabwo tubona. Muguma mu madefire, muguma mu bikorane, muguma gusenga gusa,
nandi mu bikorwa nta na kimwe bazoguma bingira batoba umutekano muvuga ngo muri ko murasenga kuko mutagomba kwita ku mutekano w'igihugu ni mu magambo honyene. Now reka na Bibiri ribanga byumvwa nabake murakoze cyane. Hari kindi iya aya majyamo ngumanda nisa nk'umuntu ari karabika wa mugere muri Argentina hari umugabo agiye kuri televiziyo avuga ngo n'icyo kandi nacu bisano mu Banyarwanda bari ko barakivuga avuga ngo president ari kuri televiziyo ngo president ngo nago mu telefone cyunda kubwira ubwo nyine president cyangwa telefona ari kuri live kuri televiziyo mu bindi bihugu ati umunyagihugu asanzwe president nago mu telefone cyunda kubwira. Now iyo yaba mwebwe mwumva apane gukubita urutoki ngo wo mwica mwo kwakiriza impanuro kubera ni nyungu kuri mwebwe ni nyungu ku gihugu je ntandukanye n'ivyo birofa by'iprofete ngaho biza bibahenanga ibintu bimeze neza nibahite bakubabwiza ukuri. Listen, send defder je nayemera ndayifana ndabemera ndabafana intambara mwanyuzemwo je nanje nanyuzemo ndayize ndazi kuntu mwagwanye I know kuntu twiruka twamadohunga I know ivyo mwageze ko ni byinshi turabizi nane mutabizi kandi mwarakoze nubu ndacyabashimira uburyo muyobora ni nabi ndakababwiye umunsi mugoma mwanyumvuriza kuko dufise nibanga ndiko nabibira mugoma mufate nabo cyangwa muge muti mwici. Hari abanyagihugu bahoze batavuga ukumvuga ariko bibari mu mutwe no mu mutima haba muri inbox mwibanga ni abadede nta muntu numwe bavuga neza no mwibanga nije ndiko ndababwira kuko je ntabwo bangira abandi bo babivuga bagomba kubateranya no kubaharabika. Because mutwaza umukazo too much mutwara abantu kwiba force bitandukanye no kwa bahandi batwara kandi mu ntango mwageneza ibi bituma abanyagihugu aho bari bakubita urutoki ni navyo bizokugururira imiharigwana kureka ngo binjire indani mu gihugu babakomeshe. Nimba wumva ubanza utekera amatwi neza mu byo niko ndavuga. If you understand what I'm talking about, ugura amatwi mu niko ndavuga. Nabo ndiko nabwira nawe ntaba dede ndiko nabwira nawe niyo mugubiza ba power. Listen, sivuze ngo hari abategetse ngo bakubitisha igikenye bike, no. Leta yahaye nguvu abadafise nguvu zo kwakira izo power babahaye. Ni kuvuga ngo hariho ugwaruka ruto ubwo gwaruka rushusha amaraso ntarugo gwishi muri go gwigeze kuza kugwana ngo rumenye ubukana bw'intambara. Ubwo gwaruka ruca gwitirira umugambwe mwebwe murimo ngo wasende defutete kubera mwebwe rero muri kubitegetse uyu munsi ntabwo mugwanira iterambere ku gihugu, mwe mugwanira inyungu z'umugambwe wanyu.
That is why byo mukora byinshi hazagoma havuga umugambwe naho hazovuga ibikogwa. Ubwo gwaruka gwamara kubura akazi nico rukora rugaca gwikika nkaho rusapotinze leta rukigira ngo ruriko rukorera igihugu mugabo kubera rutagira icyapfo n'icyaruguru rugaca rucika abagizi ba nabi bari behind y'umugambwe. Nta muntu yorara akizura ijoro leta muravyumva, nta muntu yorara akizura ijoro afise umugore n'abana atagira akazi ngo atahe uko nyene atawe yambuye atawe yibye. Ubwo gwaruka iyo rumaze kugirira nabi abantu rubabwira ngo urabuzije nimbonera kure kumena bagize banabi muvyuva neza ntabwo uri ngo senze nafite ngo muri rusange ngo ya nabi no gwagwaruka urabuzije nimbonera kure ndazi. Iyo wewe ugombye kumuhaririza aca yikora kuba mukurira bazi yuko bamwubaha akabo baguma bagirira n'abantu bakigira nk'abariko bakizura umutekano w'igihugu mugabo aribo bagizi banabi bizatuma n'abandi bantu bace babavamwo bemera bakaza kwifadekanya n'abagizi banabi abaje gutera igihugu bati nimwinjire mu batere mu bakomeshe kuko hariho naba muri izo mbonera kure bakorera mabi bari abandi bantu bekabananira uburyo boshobora kwitwara kuko izo mbonera kure ze muri ugo gwaruka bibavuga ngo twe turazwi ariko bigacaha mpande payment akaruye baza ati genda wica bari yabukebuka mwe mugasanga muri ko murasubiranamwe baza babica kubera babuze yo bitwara muca mwitwaza ngo batugaye kubera ko turi mu mugambwe. But the problem is you. Hagezaho leta ifata urugwaruka nimba igomba ko bigenda neza mu gihugu ifata urugwaruka nisubire kuruha ijambo n'iryo na rimwe kugezaho urugwaruka nirubona umusuma nirubona umugizi wa nabi rutangira raporo kuri polisi cyangwa urya mugizi wa nabi wese afatwe ajyanwe kuri polisi niyo muha uburenganzira power urugwaruka ruto mwegerera muzasanga amavuye ku butegetsi kandi ndabirahiye ku izina ry'Imana kurya mwinjiye ni nako n'abandi bazokwinjira. Ikindi mugabanye gutera ubukene cyane abanyagihugu kuko mugiye kuraba abantu benshi n'abantu bagomba gusohoka igihugu benshi barundi siko nabahenda benshi nabagomba gusohoka igihugu benshi ibi rero bitandukanye no mu Rwanda ho bava hanze bagaruka mu gihugu ariko twebwe iwacu haba muri Kongo no mu Burundi tugomba kuva mu gihugu tujya hanze. Iyo Kagame agiye muri Canada akaja muri Amerika abwira abanyagihugu babo ni muza mu gihugu mucubake uzubona basubiyeyo. Evode muramubona umushinga amateka Evode yaba muri Canada yavuye muri Canada perezida ruwe bihuye ingo ukorera igihugu arata Canada araza mu gihugu n'urundi rwaruka gushiko mu Rwanda ruguma ruzanira u Rwanda mugabo twebwe barasohoka niyo muguma mu bigwiza uko basohoka bazogenda kwiyubaka. Serious ntabwo ni kurasaka bazogenda kwiyubaka. Ikingira ngo sinaki bandana ko gose cyane mugabo ndagomba kwivuga number 2 ntabwo mugira impuhwe y'abasirikare babagiye kugwanira muri Kongo. Abanyagihugu barabibona tuguma tubabwira naho munuma
hari imbuga zivyerekana abarundi nibahoze kubera batabizi ejo mwarabonye urubuga rwatangaje ko hari abasirikare bapfuye muri Kongo nta mutegetsi n'umwe yahagurutse ngo abahumurize hari abantu bise ngo bimbonera kure n'amazina barabavuze barabatanze ngo bazize ko batujye muri Kongo nta mutegetsi n'umwe yahagurutse ngo abahumurize rijya nishavu mu banyagihugu niba haronka umuntu abatikura bazomushikana ibyo kurya babaraze mu mazu kandi haribwo muzovuga ngo turagiye kugufata bazokumena mu gihe abanyagihugu bazoba ariko barahaguka kubera icyo kibazo mugomba kubigarura hagufi hagize abasirikare baguye muri Kongo turabizi bari mu ntambara nta wavyanga gufashanya turavyemera zizoke nihagira umutegetsi ahaguruka barundi sorry twabuze intwaza ngabo y'igihugu twabuze umugenerale twabuze umukomanda n'imiryango yihangana mufate n'umunsi umwe basi wo kumunamira abantu babone yuko muri n'umutima w'impuhwe w'abasirikare mwari gusa muri Kongo hayane makuru banava hanze avuga ngo abasirikare bavuye muri Kongo baje mu Burundi muca mu mafata mukabafunga ayo makuru arahari ni mu bigiruko abasirikare muzoruka muri Kongo niyo babona basugerejwe hako bazavuga ngo dusubire iwacu twicwa dusubire iwacu dupfungwe bazafata umwanzuro wo kujya gukorana n'abarya mwitwa basi mugoba mu vyuba cyangureke naho zaba napfuye you will see it iya bamukunda igihugu mama gitekereza iya bamukunda igihugu ibyo bintu mama bitekereza kuko n'ibyo bintu biguma bijya mu matwi y'abantu muri ko mutuma biruka ejo bundi marabonye perezida wacu yatangaje ko abaganga baheze bahunga sijewe perezida wacu niko avuze yareka avuga ngo abaganga bariko barahunga nibagaruke bakorere mu gihugu murumva ko gahomba muri ko maragira abaganga bariko baragenda waya niba ukunda igihugu udatekereza ngo kuki aba baganga bariko baragenda umushahara ni probleme aho bakoze bahembwa haheze n'amezi 5 badahabwa na 10 iyo bitwaye bimara umwaka batarabisubizwa mu ngiro niyo mpamvu basakoka bagenda n'abantu bogiri umumaro igihugu akabari bo bakomeza bagenda abanyabwenge akabari bo bagenda abasisanguza akabari bo bagenda hazosigara abantu atari cyo bimari hamwe n'abazoza bavuye hanze babani babanyabwenge bazoza bavuye hanze aribo bazohita babatera ikibazo kandi ntabwo muzogenda ngo mugomba kubwira uburayi cyangwa iyo bahungiye ngo duhereza abo bantu kubera buriya burayi bubanza kuraba valumwe mufisi uburayi bubanza kuraba ibitekerezo mufisi reka babwire M23 mwabanye ibintu yakoze ivyo yakoze mabibonye ni kuvuga ngo iyo oni ndubwenge iyo oni ije muri Kongo canke ikazi Burundi oni kababaza ngo turagomba kubona abo bantu muvuga yuko bavuga ko mwahohote mwege mubazibirira ku kibuga c'indege ngoma ndabereke akakana wigira umuhanga cyamureke unuke cyamureke ndakwereka akakana aho umuntu akurushiriza amandi mubabuza ngo ntibinjire no mu gihugu nta nubwo mwemera yuko baza kuraba ivyo bavuga ko ari ibyo cyangwa ko atari ibyo iyo mubangiye bigaragaza yuko muri abagizi ba nabi niyo mutoba muri bo siniko muri abagizi ba nabi no
nibitekerezo nimba atakiri wewe uyagiriza uravuga uti karibu reba M23 mwabone ngene yarise ujya munyamakuru w'umubirigi n'umunyamakuru wo kuri anamari aljazeela yinjira mu karere kose M23 yafasha bamaze imisi n'abariko barazunguruka niwe bagiye gutanga amakuru bavuga ngo ni leta ya Kongo iriko yica abantu ntabwo ari M23 usi ukurusha ubwenge ifashwa gute bakushije ubwenge kubera Kongo yo ivuga ko M23 ariyo yamaze abantu hariya uko nyene mugaba abanyamakuru baje leta ya Kongo imera yibanza kunana ariko M23 bati nimushike mirabira we ntabwo amukubita mugari kavugirwa n'abari ya biburayi ntabwo amukorako mugari kashigirwa n'abari ariko atangirwa raporo n'abari wibike ko muri Afrika wewe zijya mwoho nyinshi utazikora wibike ko muri Afrika wewe atabwanisha ufise byahagisha ubazo byibika mu mutwe nga uvyibuke wibike ko Amerika cyangwa Uburusiya buje bagusaza muri Afrika we natubise ngaho wabasubiza uko nibyo tubabishije muri Afrika biva muri bo nimba bashigikiwe nabo nta cyubise bariyogora nga no musu bagombye bagukuraho bakishiraho bagomba so ndikora ndabanguvanga ibintu me cyo ndiko navuga nimba mugomba kwiyegereza ivyo bintu mubishira ku murongo iyegereze n'abanyagihugu abanyagihugu bari mu bibazo bo babe hafi inkozi y'ikibi muyihane ku mugaragaro mu gisirikare mukomeze umutekano hamwe dufuma twumva duti hari abasirikare b'i Burundi bapfuye bariko bahangana n'iyi migwi yaje gutera mu Burundi iryo ni shema niteka mugabo kumunga abantu binjiye mu gatumba bishe 200 bagiye nimubasubize ngo baje buringa bishe ndwi bagiye nimubasubize yamanike murakoze cyane yamanike so gerekeza mu bishiramo inguvu mureke kumva umuntu mu maso ngo umuntu abana mugabane ibyo migira ngo amasengesho y'ubupfu hano hari umuntu akavuga ngo wigira ngo ubwenge nguri ikirofa cyazo ndi kirofa nabyemera ndi kirofa wowe utari kirofa bariko bazagukuramo 200 babiki bakagenda ntubasubize umva nawe umunyabwenge rumnabwenge pe John Kirofa ndiko navuga bino bintu we baraza ngaho buringa bakicandwi ntubasubize bakapfa bakagenda inzira bagenda kabari basubizayo rumnabwenge pe umunyabwenge cyane umunyabwenge umunyabwenge abasirikare b'igihugu bakorera igihugu bagenda hariya bagafasha abo muri Kongo yamara kugenda gapfa nunashinga n'umunsi wo kumukubitira isaruti uri umugabo wari n'umuhari w'umunyabwenge agapfa nk'akabwa uri umunyabwenge cyane gose uri smart je nikijuju uri umunyabwenge ubishinga mu masengesho abantu bakaza bakikorera ico bagomba uri umunyabwenge vraiment uri umunyabwenge kubona ngaho abaganga basohoka igihugu bakigira gushakisha ubuzima handi na president akavuga ati mugaruke uri umunyabwenge vraiment ivyo bintu bituma abaganga biruka uri umunyabwenge kwere uri umunyabwenge vraiment uri umunyabwenge pe ubwo bwenge ndagushimiye vraiment je ndikijuju vraiment ndikijuju pe wowe umuhanga ibyo bituma kuri hari abarondera barondera passport abanyagihugu batonda umurongo atabuntu by'ubuze bagiyemo bari kubashakira za passport n'ibindi uri umunyabwenge kwere ya disco uri umunyabwenge cyane bose mu bukomereza mu bwenge nyene mu gumana mu bwenge nyene ya disco
gende kijujuvira ubwo gwaruka rurakizurizo ijoro ko muranga rutagira n'ibyo rukora ugaca ruje kuryama muri abanyabwingi cyane nijambere ndabibonye ku isi aho hariho gwaruka ku murango rudakora mwijoro rugakizura rukagaruka rukaryama rufise umuryango rukabaho muri abanyabwingi kwera ndikijuju sinanze ko biba ndikijuju bro nyamara abanyabwingi mu bikomereza uko nyine yamavye nashoboka Jefisi zo power no kuranka Kagame ubushingiro bwose ngabanza kubwugara tukabanza kwita ku mutekano w'igihugu cyane so dukomeza gusengera Burundi dukomeza dusenga dukomeza duhana ibitekerezo abo mumva bavuga ngo ivyo tuvuga ngo turabasevya nizo nkozi zibibi kubera yaba bakunda igihugu babemera ko tuganire babemera ko tubisenga babemera ko duhana ibitekerezo iwacu murabizi duhisaka akageso ko kugara naho nabantu hari ibintu bitagenda neza muri kuri telefone abakuru ibintu biruko tubatoze ibiganiro bukebuke ntabwo bemera ariko mu bindi bihugu barakwemera bakakureka ukaza ko babwiye ariko ntabwo bemera iyo babonye uvuze bakwitwa umwasi tuba twabasengera imitima yabo nikumeze bakwitwa umwasi twese turasengera abadukurira bareke kuzana urwo rwaruka rutazi ruva niyo rujya bagwinjiza mu bintu rutazi ugasanga niko ruko rukora mabi hanyuma abanyagihugu bagatangura gutuka leta ariko bera ubwo bwana bw'ubugene bw'ubushonji babwabuze ico bukora mugaba aribwo buriko butugisha izina rya leta ugasanga naho mugamwe CNDD-FDD wiyubashe ubwo bugene buto bagiye barakubitamwo n'ubuntu buteza umudurumbano muke niyo mu bikomeza ndabarahiye naho nzaba napfuye intambara muzayibona naho nzaba napfuye kana atari kera intambara muzayibona niyo mu bikomeza niyo muyigarura ibintu bizagenda ku murongo mubuzi muri leta mugabane gushira abanyamigambwe gusa mucanga cange abari mu migambwe yose baje mu buzuba bwo bwose hakora itegeko ryo ku gihugu gusa urenza amategeko abari wabihanikwa ariko mu mpande z'abakuru mukagwiza y'abanyamigambwe mu makomine ba miskane ba chef de zone abo bakora mu biro by'umukuru w'igihugu hakaguma bagura abanyamigambwe gusa hazogira abandi barakara turagomba ko tugabura abo nyene bazova mu turagomba ko tugabura ni nabo bazokomeza intambara kandi nabo mwibuke bafisa abafana nabwo ari mege gusa bafisa abafana namwe mukagira abandi n'ubwicanye ku bundi niyo mutabishira ku murongo bizaba mu Burundi bongera bakaza ikintu cyo guhana umuntu wese akoza mabi naho yoba ari uwitwa ngo umukenyera rugamba uwo mu mugambwe hejuru umuntu wese akoze ikibi hahanwe n'itegeko ry'igihugu ry'u Burundi nakingigwa ikibabango nuko yitwa umunyamugambwe mugabanye ivyo urukango ngo guhenda abantu ubabwira ngo jewe urabutse ngo jewe ngo ndumuntu uzeya ngo jewe ngo ndumuntu uzeya ngo nkorako abo bantu bahanwe mukurikirana aba bantu tubona batanga mu makuru bavuga yuko ngo bishwe umuntu runaka abajenare banaka ntibitse n'amazina ngo bishwe umuntu runaka harabo mune babitangaza bakavuga umuntu ko yabuze bakavuga n'uwamwishe wari we bakavuga mwana nkejo bundi narumvise amakuru bariko batanga ngo hari imbonera kure ngo zinaho ngo zishwe mwana byumvise nyuma ari hese hariho ngo bazishume ngazagiye muri Kongo ziragaruka numbaza ababitangaje bavuze n'uwamwishe n'uwabishe n'uwatanze iryo tegeko abanyagihugu ivyo byabakubitiye mu matwi sijeho kibazo abanyagihugu byabaguye mu matwi baravyumvise byabaye kandi abo bantu bo babaza ngo twereke uyu barihe ntabwo muberekana iyo nindi problem iyo abo muvuga muti babeshe bamantu bavuga yuko bishwe ngaba abarundi babona yuko bari abantu bariko barabesha
ugasanga baratujije mugamira ceceka babahaye amazina n'umuntu w'umugenero ngo akora nimba ari mwiperereza nimba ari niwe yisha babantu bajya abantu ntibasubira kuboneka bagiye burundu nitubabona amazina mwayahawe tukabona n'urukiko rwo Burundi ntabwo riko rakora amatohoza ngo ujya muntu bavuza vatwe yinindi probleme uba muyongera mu yindi ibintu byose bishiramo ubwenge kugira ngo dukomeze igihugu cyacu kube cubakiye ku muco cubakire kugwana cubakire mu mbaraga cubakire mu bikorwa cubakire mu iterambere cubakire no mu kubahana twese bari rusanga hadakoze umugambwe nije twanyuzemo murabizi twabigwanije ntabwo tugomera ko twabisubiramo niyo tugomera aho ko dukura nk'ibyo nabo bakoze hazuza abandi bazusanye nkuko natwe twabasanye namuna bana je byabye nashoboka president tugahura namubwira ibintu yashobora gukora akaguma ku butegetsi gushika apfuye ndiko naye babwira ninga iyo aba president wacu n'umuntu ategera ati ingo karibu mico itekereza pe namubwira ibintu akora gushika apfuye akigeza avana ku butegetsi kandi haragomba mu kugira mu mwana ariko musana ibintu bikorwa ugasanga abantu ngaho mbavuga ati jana nakwesha nk'ubu uwogira ibarura perezida wacu turamukunda ariko muri misi turimwo abarundi benshi abumva madyumva abarundi benshi wayo kuko hari ibintu bina bitagorowe n'amajambo menga ntabwo hari tuduca amatari twiza hano hari ubagire ngo wamubwira gute ngo kandi ngo hari itegeko ngo shinga ngo ry'igihugu ryatuma gumaho bijya tegeko shinga rirahari ndavyumva ariko nazi ko murose umuntu abashikirira ibintu ku murongo ibyo gutora ntabwo byo kwigwa barabaza mu mutwe tuvugisha ukuri naho hari itegeko shinga hari ibintu nk'ubu perezida yobahari umuntu wese arenganijwe perezida akaba hageze akamutunganiriza ubwo nyene cyangwa abo yatoye bakaba bahageze umuntu wese adafise akazi akamufasha gushaka akazi akaba ariko bakingana ziriko zihubuzi abanyagihugu umuntu yanamuvugana nabi mu buryo bugaragara akamusabira imbabazi mukaba mubibona akavuga ati ndamubabariye no muntu mukaba n'urukundo perezida afise akaja mu gasho ejo nabonye abagerageje gufungurwa ati okay this is fine ariko no agahimbabazi abashoboka mu buryo bugaragara hanyuma agafasha bamwe bame kubakira n'amazu mu buryo bikunda amababara tukabona ngahari karakogwa amatara ngaho tukabona ariho kuva hageze na matara gicika amabarabara ni nayo igitoro ngico naho yaza ibyo byose amaze gushira ku murongo akababwira ati mutubabarire amafaranga tugomba gukoresha amatora akurikira reka tuyakoreshe umugambi runaka tubakira abanaba tubaka ibi nibi amafaranga y'umwaka ni menshi nukuri ari perezida gorora ibintu natwe mavuga bati go nukuri nakubabesha mwavuga bati ufise ahubwo umugabo ugurutse ufise igitekerezo ciza bigira uko nyene nk'ubu yabamubona perezida ngaho hari indege kuva hageze yatiburiye mu Burundi ati niyo ndege tuko turagura yo ariko nagerageza kugwana mu myaka mu myaka 2 cyangwa mu myaka 4 mu Burundi nzobe maze kubarosa ko indege zibiri ndiko nagerageza uburyo bwose bushoboka aho umurundi mu myaka 2 azoba afisa akazi no ngiye kujya bazoba afisa akazi kandi ka leta yashinze amabarabara y'Igitega ububanza karuse hehe yose azoba yuzuye ko amatara ku mabarabara kandi amabarabara yose azoba koze ndiko nabasezerano yuko umuji wa Bujumbura uzoba wakaka aho hose bakaje mubona ibikorwa emwe mwamubwira muti perezida burigumiraho nuwo ababwira ngo tora mwavuga muti uri umusazi none uri kumuhora kingaho mwabivuga icyo tugomba nukubara ibintu bigorowe nta kindi ntabwo tugomba ibintu bigoramisi
wowe uri kuvuga ibyo ntibyakunda nuko udabise mu mutwe niyo mpamvu uvuga ngo ntibyakunda yaba ufise mu mutwe wumva yuko hari ibikunda ibintu byose biganira ibintu byose nibiyago kuko mana goma ni itegeko shinga ry'igihugu rirahindurwa n'abacamanza na president wowe utabwiza mu ruha barihindura bawurigero kuvuga ngo no ngo niryo hindurwa itegeko shinga ry'igihugu muri Afrika ni bangahe bategetsi ni bangahe ba president bamaze guhindura itegeko shinga ry'igihugu ni bangahe benshi president Putin yabikoze gute nibongeye ko iby'imyaka ntuza Museveni yabigize gute niyongeye ko iby'imyaka n'abanyagihugu barabyase Konga bataje bati Museveni bakoze amakosa reka tugukure kandi ari hinduye mugabo azi imyaka yarakwiye kugarukirizaho kuyobora kwiwe nundi yabikora problème nuko mwe mugaye ntimwumva ngene byashobora gukoreka vyumva umuntu yugurutse nyene wowe utugurutse nta kundi komeza uvuga ko bidashoboka uriya benshi muratora no muri Afrika ibintu byamaze gukoreka bijya mu bwo mu matora byinshi byamaze gukoreka byinshi byamaze guhera bamamaze kubiheza muganga gusa gutora ibintu bo bamaze kurangiriza kuva kera mu twatora amafaranga gusa muri ko sesagura ngaho so God bless you turasengera Burundi rusengera n'abo bantu babuze ubuzima bwabo rusengere ati Uganda ngira azokugwaho n'urupfu ya niko tubibona kwene so rusengere abo mu Gatumba rusengera abo hari abandi babuze ababuro munsi so turaremeshanya so turahanana n'ibitekerezo atanze ngo dusuzuguye atabategetsi tugaye atabategetsi dukuye kagashambara me dutanga igitekerezo mu bintu tubona uko byashoboka kubera Burundi twese turabukunda nta muntu yanka Burundi home always is home okay nzabivugaho hanyuma ngo kubijyana ngo n'ukuntu ifaranga ry'Uburundi ryagera agaciro tuzabivugaho hanyuma nabyo byataga agaciro nabonye ngo $1 rimwe rigeze ku 600 n'amajyana ntakundi muza muri hangana ya murakoze cyane